ndavyibuka akazuba karaka iye ni nawo munsi y'intwari yavuka iye ni mbere ry'urazimya buji ngapi abazama mufashe dukome mu mashi iye twanyoye ariko navuga gute amasirago baba ari menshi mu buzima bw'umuntu urabizi hari kubura promotion amaze gukora igikorwa kubera ko gukora indirimbo iryoshe canke nziza ntabwo biba bihagije ahubwo kugira ngo ushobore kuronka umuryango ukuntu ushobora kuyishikiriza abantu bashobore kukumenya nico kibazo ari nayo mpamvu ubona muri ko maradufasha namwe kugira ngo mushobore kutugeza aho twe tudashobora kwigeza kuko ushobora kuba wakoze indirimbo nziza ifise ubuhinga bwose mugabo wabuze ikintu bita promotion nta namwe ushobora kugera. Youth Media TV. Turabaramukije tubahaye mwaramutse namwiriwe kuri mikro muri kumwe na Mr Joel inyuma ya kamera muri kumwe n'igihangange bita Nizi hanyuma muri kano kanya tukaba twari kumwe n'umutumire abikora bigacika mu muziki ndundi ari wo bita Blinking hanyuma Blinking twashaka wibwire abasanzwe bakurikirana Youth Media TV Blinking ni iki Blinking akora iki Blinking ninde muri kano kanya turaguhaye kaze kugira ngo ushobore kwibwira abanwanye ba Youth Media TV kaze cyane. Merci cyane murakoze cyane so ni Showboy Blinking from Muramvya neza na neza aho bita muri Capitale Royale nkabanda navuka mu muryango w'ibwami handi umwuzukuru wa Mwezi Gisabo umwuzukuru wa Mwezi Gisabo uri yanyene muzi umwe nasomye mu gitabo ayo muzi ubuzukuru wumva n'ibyo ukora byose wumva fisa amaraso y'ibwami ande twaguhaye big up sana. Merci sana mwatwakiriye neza hano muri Youth Media TV mwatwakiriye neza so nkaba ndi ngaha muri tour y'indirimbo yanje birthday iheruka kuja hanze ifise clip video na video yanje ya mbere nashize hanze so nibaza ko mu bijanye nanje ndi hano Bujumbura nabwiye ko mvi Muramvya muri Capitale Royale kugeza kino gihe naje muririmbye novuga ko ndahari sawa okay hama nkaba naje Bujumbura nanje nk'abandi ndi mu baje bazanywe na university rumva rero ndi abantu bazanye n'amashure boye ndiko ndiga ndi kuri university mu wa kabiri navuga ariko n'amahirwe nagize maze gushika ino nahuye n'abantu iki umuziki wanje ukaba uri kuragenda neza nibaza mu bijanye na presentation ivyo naza ko byaba bikwiye birahagije hanyuma hari akabazo kamwe je nashaka kumenya ako kantu kugira ngo wiyite Blinking kivuga iki rivuga gute risigura gute King yo urumva ko n'umwami nabwiye ko mva mu muryango w'ibwami nyene itizazo bica bisigurika kirasiguritse Bling ni bon Bling ni like Bling just ni izina nise kugira ngo ntushobora kugira ibintu byerekanye n'ama Bling ni ibintu usanga just biba bikayangana kandi ikintu gikayangana aho giciye hose urashobora kukibona so ni izina rero nihaye kugira ngo ushobore kumotiva ushobore kunyereka inzira yanjye ushobora gufata kugira ngo ndoshobore gukorera rya zina kuko nk'ubu ntashobora kwita Blinking hama ngo umuntu akuravye ntashobore kubona ko nizo Bling zifise canke ushobora kubriya ahantu ngaho hageze hanyuma ndibaza abanwanyi musanzwe mukurikirana Youth Media TV murumvise ico gisigura Blinking hanyuma Blinking uheruka gushira ku rubuga indirimbo yawe wise birthday hanyuma ijya birthday iyo ndirimbo yawe wise birthday yaratanguye ndabona urayikora neza cyane mu nyuma je nabonye umengo uri mu ndoto uri kurarota erega naje natevyirashira muri modo hanyuma nashaka ucishirize ko abanwanyi ba Youth Media TV batagiye ku rubuga rwawe kugira ngo bayikurikirane ahubwo kugira ngo nabo nyene niyo bamara kumva ako gato yizobo bahonjeje baze kugenda bafise amapeti ya gato yibazo babumvise twagwaye kazi ndavyibuka akazuba karaka iye ni nawo munsi y'intwari yavuka iye ni mbere ry'urazimya buji ngapi abazama mufashe dukome mu mashi iye twanyoye hahiye
oh igisigaye want to wish you birthday aga you like this mane uwo ni wewe canke n'uwundi muntu ya nitarano byumva mane nitarano Imana yatwihereye nyine kubona ugendagenda mwibarabara yohava yibaza ko atabyufise umugabo sanze uteka ibintu byinshi cyane none hanyuma brinking nashaka kumenya none indirimbo yawe wishe birthday uheruka gushira ku rubuga wayisize ku rubuga ku giti cyawe canke wayisize ku rubuga ushigikiwe n'ibindi bihangange dufashe nka management dufashe n'izindi company zoba zishigikiye ibintu by'umuziki mu Burundi yo right now nkuko nabivuze bo navuye ruguru naciye ngira amahigwe bivaye n'ukuntu narakoze ndaje mu competition menshi ndayatsinda hamara bamwe abantu bafise ubuntu barabona impano mfise ubuntu vuga yuko ndi muri family kiramfashe yitwa AJ Agency ni naho clip video yanjiri so nuvuga gute nta contract turasinyana nabo ariko nibaza ko soon nibabi bona yuko bikenewe tuzobahamagara nk'ama media ubundi dusinye contract mubibona ariko ubu bacariko baramfasha nka famille yanje ndimwo nkunda ibikorwa nibaza ko byinshi mugiye kubibona kandi cyane okay ndibaza ko bamaze ko kwizera bakagufasha nk'umuryango ndazi yuko ejo naho bazoteba bakagukuza bakagushitsa handi hantu hanyuma twifitiye nawe naza kandi ko ariko barabibona nibaza ko tutariko turabesha oya ndibaza oya okay blinking hanyuma nashaka ndakubaze mu gikorwa cyawe cy'umuziki uri usanzwe gukora kandi ndazi ntugikoze umwaka umwe canke imyaka ibiri nizahe ngorane canke nizahe ntambamye ukunze guhura nazo iyo uri mu ico gikorwa cy'umuziki bo novuga gute mu bisanzwe jewe nta kintu cerekeranye n'uburyo novuga ngo intambamye y'uburyo byegeze bintwara mu muziki wanje kubera ko nakubwiye kenshi niragira mu competition iki nava mu competition akanyimira indirimbo hariya iki no kuvuga ubu naho na clip video nakubwiye n'umuryango wemeye kumfasha intambamye nini hano vuga baremye duhuze gukura nazo ni z'uburyo bwo kwinjira mu studio canke gukorerwa video ariko iyo nibaza yuko atayo nigeze nkora nayo ariko novuga gute amasrago bari menshi mu buzima bw'umuntu urabizi hari kubura promotion wamaze gukora igikorwa kubera ko gukora indirimbo iryoshe canke nziza ntabwo biba bihagije ahubwo kugira ngo ushobore kuronka umuryango kuntu ushobora kuyishikiriza abantu bashobore kukumenya nico kibazo ari nayo mpamvu ubona muri ko maradufasha namwe kugira ngo mushobore kutugeza aho twe tudashobora kwigeza kuko ushobora kuba wakoze indirimbo nziza ifise ubuhinga bwose mugabo wabuze ikintu bita promotion nta namwe ushobora kugera so nuvuga wowe mu rwego nk'abantu ho tuba tukiri hasi tutaramenyekana ikintu citwa promotion kiracatugoye cyane ariko suri nibaza ko bizogenda oya ndibaza ko kibazo kijanye na promotion tuzogerageza kugenda tubafatana intege tubafata mu mugongo kugira ngo turabe ko ibikorwa byanyu ni hanyuma ari byo byacu turabe ko byotera imbere hanyuma ikindi kintu nashaka kumenya Blinking wabufise abavyeyi ndafise mama muri kino gihe mfise mama papa wanje yaritavye Imana polisa twese niyo nzira hanyuma Blinking muri kano kanya ko wavuze yuko uri kwishure uriko uriga hanyuma ukaba wongera ugafatikanya n'umuziki ivyo bintu bibiri urabona yuko bikorohera mu mwanya umwe bona uvuga gute aho umuntu yazi icashaka ntafica atoye so no kuvuga rero si ivyo gusa wanashima ndanakora ndose umwanya ndakina n'amafirme bo no kuvuga umuntu wese niwe yiprogram ake umwanya akavuga ati uyu munsi ndakora iki ejo programa yanje ni kuja muri studio hari yabonde ndafise examen no kwiga ubundi ukipangira umwanya wewe nyene nibaze yuko si ibintu byinshi ku buryo byoshobora kukunanira kujera so no kwiha umwanya wewe nyene ukamenya ati shaka iki nkeneye iki ubundi bica vyoroha abanwanyi ba Youth Media TV ndumva wa muhungu wacu arakomeye n'igihangange arabikora kandi akabica bigacika hanyuma Blinking ikindi kibazo nashaka kukubaza none wewe bivanye nuko uri umunyeshure hanyuma ukongera ukaba umuririmbyi hanyuma ukongera ukaba umu artiste akina ico bita amareresi mu rurimi rw'ikirundi none nashaka kongera kubaza ikibazo ivyo bintu wowe uri kurabikora wowe ufise support ingana gute ivuye muri famille yiwanyu duhereye ku muvyeyi wawe bo novuga gute muri famille ari bo sinzi twakuriye muri novuga gute ahantu
ibintu cerekana entertainment usanga batariko baragitahura cyane nkuko biba bibereye kubera ko bivanye nkeka n'abadutanguriye ukuntu babona abantu bitwa ngo ba star baba bafise ubuzima buba bugoye si benshi bashobora kubitahura ariko novuga ko bivanye n'ukuntu umuntu aba yarakuze ari ibintu jamwo bakavuga bati nubwo tuzi yuko ari bibi bivanye n'indero twamuhaye canke uko yakuze turazi yuko atazoshobora guhinduka so jewe nta novuga gute ntivyigeze bibatera ubwoba cyane novuga gose kera bumva umengo ni bimwe byo kwiryohera byo kugira ariko narabicaritse ndabarira nti ibintu bimeze uku nuko baravyumva kandi usupport yabo nabo ndayifise nubwo ntaja kubabarira ngo ndabuze ibihumbi 100 mfashe uku nuko nabwiye ko mfise abariko barabikora ubu barampasutse bakambarira ati imigisha myinshi uzorondera uronka ibi byo byonyine nk'umuvyeyi biba bimahagije neza cyane so nuvuga ko rero support iva ku migisha yawo biwacu ubu ndiko ndayironka cyane ariko kera byari bigoye birumvikana okay muri ya makuru nyene ca kiganiro cacu kibandanya muracyari kumwe na wa muhungu Mr Joel niwe ashishikara abahe ibintu byinshi kandi biryoshye cyane hanyuma nkongera nkabaza Brinking none wowe bivanye n'ukuntu uri kuratera hit ikomeye cyane ku mbuga ngurukana bumenye uno munsi uri mwishure n'abanyeshuri mwigana bagufata gute ubanye nabo gute ukorana nabo gute novuga gute ni ikintu kubera yuko burya ufise umugenzi iteye imbere ata bintu vya jalousie biba birimwo nawe ubona yuko nawe atariki ayira ngo nawe uzoboshobore gushikirwa so ni ibintu bishimira cyane kubera yuko ntabwo noneho nanahindutse cyane ngo kubera yuko ngo ndiko nkora ama video canke iki ahubwo nabashimira nabo cyane kubera ko baramfashije n'abantu bambaye hafi kubera ko biba bigoye umuntu atangura gukora indirimbo ugashika ifatisha ni ibintu navuga ko ndabashimira cyane kubona ndabafise kw'ishure novuga gute ni kirori guso ni kirori oya ntibyo reka ko bikirori kabisa hanyuma Brinking nashaka kongera kubaza kandi kabazo none wewe Brinking muri kano kanya turiko turaba ukuntu ijya ndirimbo ya birthday yagenze n'ukuntu yateye hit kuri Facebook Twitter Instagram n'ahandi none nashaka kukubaza Brinking uno munsi mukibana habaye abayeho gute ababanyi bamufata gute inshuti n'abagenzi mukibano cyahabaye Brinking ni nkande bamufata gute igiriya ndirimbo ubundi nkiyandika nanifise iciyumviro cyuko ndo umuntu usanzwe nkunda ibintu byo muhira kuko nakunda kuja ama birthday menshi ariko nkasanga indirimbo turiko turavyina niza hanze urazibona ziriya z'abantu bakunze gukoresha iki mu mariage rero nk'umu artiste naha kwiciyumviro ndavuga nti why nk'umu artiste nanje ntushobora gucreate ikintu ku buryo ngeye muri anniversaire y'umugenzi dushobora kuvyina gwacu so niyo mpamvu rero numva nayanditse numva nshavuye ndavuga nti ibintu fuko bihinduka kuko navuga gute turacakoronijwe mu Burundi n'imiziki yo hanze neza cyane ibyo bintu rero kandi dukwiye kuraba nk'aba artiste tukaraba igikenewe so navuga rero mu kibano ubunya ubu navuga ko ari ibintu byiza cyane kubera ko ubu nanje ndashika bakambara atishiramo ya ndirimbo yanaka ko urumva ntibashobora kuvuza iyo hanze bazi ko mfise ya birthday kandi naririmbe y'uwo ntuze so ni ibintu urumva bya ifise andi mateka byanshikanye kuko ubu n'ahandi hantu mu rubanza barampamagara akavuga ati turafise umuririmbyi afise indirimbo ivuga ko naze kudufasha kuryosha urubanza ugasanga ibintu byaryoshe cyane so ni indirimbo navuga yankuye ahandi hantu nshikana ahandi none Brinking nashaka kukubaza kino kibazo none Brinking uri kuraraba mu muziki wawe wifuza yuko ejo uzobande canke uzoshika he navuze ninzanye ihinduka mu muziki w'u Burundi je indirimbo nkunze kwandika ni za ndirimbo uza kusanga uzifise umwihariko wazo kuko sinshobora gufata ngo ngira nkore nk'uko abandi baje bakora kubera ko hari ibintu nk'ubunya ugiye nko mu bantu benshi bambaye ibintu vyera gusa nawe ugashikayo hariho n'umuntu atabona yuko waje sivyo ariko ugiye ushiye wambara tout noir ugashija muri abo bantu ashobora kuvuga ati mbere ya muntu ninde hari uraboneka icera n'icira so niyo mpamvu mvuga nti nzanye hinduka mu muziki kubera nje nkajewe nyine apanga uvuga ngo nje nkanaka nk'iki nje nkanje so nibaze yuko muzobibona kandi soon yuko ntababesha hanyuma Brinking hanyuma twongeye kuguha kaze muri kuri Youth Media TV nejo kandi turaguha ikaze hanyuma tukaba twashaka kurangiza ni icyahe kintu wobwira abanwanyi basanzwe bakurikirana Youth Media TV so bwa mbere naryohe kubana namwe abantu beza mwatwakiriye fresh n'abandi bantu
novuga gute nande ma media abonereho kubera ko sinzi si byiza ko burya umuntu ufise ahantu wamukuye hasi biroroshe cyane ku ubonda mu iterambere giye hari uruhara wabigize mu bibyoshe cyane so rero ande ma media nawe wabonereho turakeneye promotion n'abatari abo barundi barazibaho gasanga Diamond asohoye indirimbo twebwe ugasanga yamenyekanye cyane hano ho atarayanavuga kubera ko baba bumva ko umengo umustare bavuze umustare niwe bigira ntamenye yuko umustare azo umustare kubera yuko wamufashije sivyo rero naryohe cyane kubana namwe mwatwakiriye fresh so nk'abarero nk'abakunzi banje ko babwira yuko ibikorwa niho ngitangura kandi wiga umuntu atanguye byagifise courage nyinshi cyane kandi nuvuga gute munkurikirane ubundi munyizere muduhe umwanya muri agency yacu dufise ibikorwa byinshi ni hit after hit nituzigera tubamara amazi sawa murakoze hanyuma abanwanyi ba Youth Media TV kuri mikro mwari kumwe na Mr Joel inyuma ya kamera mwari kumwe n'igihangange bitanizi ciao Youth Media TV